abwira sheri wiwe ati nukuri sheri wanje ndagukunda, ariko ntamuzanira umunyu. Imana irashana, ndagukunda sheri wanje ariko ntamuzanire ivyankenegwa. Ubwo n'umugabo w'indyarya. Imana irashana, umugore w'indyarya abwira umugabo wiwe ati ndakubaha sheri wanje, mugabo yamubwiye ati genda unzanire amazi yo kunywa. Ngo genda nawe uyidahire, mbwira iyo nzara yawe uti nta mwami asonza. Haleluya. Imana irashana, haleluya. Mbwira ubwo bukene bwawe uti nta mwami akena mva ko wabukenewe. Haleluya. Mbwira ibyo bibazo byawe uti umwami nakwiye kuba mu bikene mva ko wabukenewe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turagomba kubahuza abo satani yagize imbata. Haleluya. Mbesha nimuze tubohoze ibyo satani yagize imbata. Haleluya. Umbe ibyago byose n'ibikubabaza ngo nivyo mba nirungikiye kukugeza. Ni Imana yabivuga, kuko iyo usomye igitabo ca Yobu ubona Yobu yahuye n'ibyago byinshi cyane, ariko muri ibyo byose Yobu arasobanukirwa yuko byose byavuye ku gushaka kw'Imana. Reka noneho ndagucira umugani kugira ngo uzogufashe. Imigere yose siyivuna, hariho iyunguruza. Komera amashimana yacu. Haleluya. Urahiriwe wewe wihanganira imigere y'Imana, kuko isomye muri kiriya gice cy'iherezo uzobona Yobu ariko arashumbushwa. Imana imaze kumukorera ibyo yagomba kumukorera byose, ibona Yobu yashoboye kwihangana, yagumije ukwizera. Icyo gihe Imana ngo iramushumbura, ngo abahora n'abagenzi ba Yobu bose ngo baraza kumuraba, ngo bamuzanira amafaranga, inka, intama baramugemurira. Ariko muri cage yari mu byago nta muntu yaje kumuraba. Ngo ibyago byose n'ibikubabaza ngo nivyo nirungikiye kukugeza. Wewe rero uri mu byago, nagira ngo ndakuremeshe kuri uyu munsi mwiza wo gusenga Imana. Uno munsi twahariye amasengesho yo gushima Imana inshuti ya bose. Uno munsi ukwiye kumenya yuko Imana imbere yuko dusenga ibyo bibazo byawe ibizi. Dusome igice ca 6 n'umurongo wa 6 nyene tugeze ku 7. Jambo ry'umutwe hano rivuga ngo gusenga. Ariko iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe, ugare urugi usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Kandi nimwasenga ntimukabomboranye amanwa nk'uko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvirwa kubw'amagambo yabo menshi. Imana idufashe cyane. Aya majambo ushobora kuba warayasomye ejo canke mu gatondo canke wahora uyasoma, waranayasomewe nawe wowe udafite igitabo. Imana ibashara mu byo wigishijwe. Ndazi yuko wigishijwe gusenga, nawe uri kuranyumva ndabizi neza yuko iri jambo atari rya mbere rigwe mu matwi yawe, ariko nagira gusabe ngo usabe Mpwemu Yera ari guhishurire gushasha, ari guhishurira ukundi gusha. Abo bantu bari Abisirayeli ngo bari bazi gusenga cyane. Mu gusenga kwabo ngo barasenga ku buryo bambara amagunira, ariko mbona hano mwaje mushajije. Mu gusenga ngo babanza kwiyambura izo bambaye bakambara amagunira. Imana ibashare. Hanyuma rero bariko barasenga ngo bararira, noneho ngo bakunamika imitwe kugira ngo basenge. Muri ico gihe Imana yagurutsa Isaya avugira mu rusengero muri ariya majambo. Imana itangura kwidoga iciye mu mukozi wabo. Muri ico gihe bamaze gusenga, barimwo basenga, barakoresha ingufu nyinshi cyane, bagakoresha n'umwanya muremure. Mugabo barindira inyishu y'Imana bakayibura, bagasubira bagasenga
noneho ngo bakaryama mu minyota, bakitembagaza mu minyota, ariko barindira inyishu ntibayironke. Icyo gihe ngo batangura kwidoga babaza Imana ngo mbega ngo aho twisonzesha n'urubibabara ngo ni kuki, ngo twibabaza nawe ukiyihorerera ngo ni kubera. Imana nayo niho yaciye ihagurutsa Yesaya, uzovyisomera muri Yesaya igice ca 58. Imana itangwa kuvuga iciye muri Yesaya ngo mbega ngo mwibaza yuko ugusenga nshima jewe Imana, ngo mwibaza ko gusenga kotuma jewe Imana mpaguruka nkishura ibibazo vyayo, ko ari uko mwambara amagunira mukitembagaza mu minyota. Imana ibashara ngo hanyuma mukajondamika imitwe yanyu nk'urufunzo, ivyo nivyo mwita kwisondesha. Noneho haba impari hagati y'Imana n'abantu bayo. Birashoboka nawe ugasanga muri iki gihe amasengesho yawe hagati yawe n'Imana hari impari, ugasanga hari ico wasengeye mugabo utararonkera inyishu. Ivyo bikagutuma wewe wumva ukwiye gutongana n'Imana. Hari amasengesho abantu benshi basenga ugasanga ni nk'imitongano, bariko baratonganya Imana. Ivyo rero bigatuma inyishu z'ibibazo vyawe zitaboneka. Abandi bakavuga bati twasenze igihe kirekire ariko Imana ntiratwishyura. Hari n'ugeze kumbwira ati pastor Jesse ndashobora no gusenga kubera ivyo nasenze, aho nasengeye Imana ntaco mbona irampa, ntaco mbona iranyishura. Haleluya. N'iri jambo rero twasomye rero hano aravuga ngo ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe ugarura urugi usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho ko azoguhera. Mukomere amashimana yacu. Yesu yabwiye ati nimwaja gusenga ntimukamere nka za ndyarya. Wokwibaza ati mbega indyarya Yesu yavuga ni bande? Ashobora kuba wewe canke jewe, ugasanga usenga mu buryarya canke senga mu buryarya. Birakwiye yuko abantu dusenga Imana ariko tukayisenga ata buryarya, kubera indyarya ntizizobona ijuru, ariko imbere y'abantu zerekana yuko ijuru ari ryabo. Indyarya ikwereka yuko igukunda iyo muriko muraganira, ariko hageze gushira mu ngiro ivy'urukundo bigaca bigorana. Umugabo w'indyarya yageze imbere mu rugo abwira sheri wiwe ati nukuri sheri wanje ndagukunda, ariko ntamuzanira umunyu. Imana irashana, ndagukunda sheri wanje ariko ntamuzanire ivyankenegwa. Ubwo n'umugabo w'indyarya. Imana irashana. Umugore w'indyarya abwira umugabo wiwe ati ndakubaha sheri wanje, mugabo yamubwiye ati genda uzanire amazi yo kunywa, ngo genda nawe uyidahire. Umugore w'indyarya canke umugabo w'indyarya abera igitsitaza mugenzi we bo bubakanye. Mu kibano umuntu w'indyarya ameze nk'amahwa, nkamwe Yesu yacumitwa ku musaraba. Yesu bamwambitse urugori rw'amahwa. Imana ibashane, barabamba amahwa bayagira urugori, barayamwambika ngaho, bayagira ingata yo kwikorera umusaraba. Nico gituma rero umuntu w'indyarya hagati ya mugenzi we nawe ameze nk'ingata y'amahwa kuri mugenzi we. Rero Imana igushaka hehe? Igushaka muri bwa bwonko, muri ca ciyumviro cawe. Niho rero uhurira n'Imana, maze mwiyambure ibinyoma. Umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi nkingo z'abagenzi bacu. Nimwaraka ntibakoresha icaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi nimuhe wamugwaniza icicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfume acumukura, akoresha ayiwe maboko y'ivyiza, kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye. Amen. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushika ku munsi wo gucungurwa. Umururazi wose no kujengitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi,
muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo Yesu. Amen. Iryo ijambo dukwiye gufukamako uyu munsi. Haleluya. Iri ijambo dukwiye kurimbura. Amen. Haleluya. Ryo mu buryo bw'impwemu, kuko twese turi mu isi. Imana ishimwe cyane. Twese turi mu isi kandi isi turayikeneye kubera itubeshejeho. Reka turangirize kuri ibi bintu. Ibi bintu nivyo bitwaye isi muri kino gihe. Imana ivaye cyane. Nivyo bikoresha abakristo n'aho bavuga ko basenga Imana. Nivyo bituma noneho n'Imana iyo turiko tuyisenga itumva amasengesho yacu. Reka wumve noneho bino bintu yavuze Paulo: umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Umururazi, ibaze nawe umururazi, ibaze umururazi ugereranije na wa mwumbaturura iyo uriko urawuhekenya wumva wumira none. Imana cyane. Haleluya, haleluya. Umururazi rero, iyo umuntu ari umururazi, icyo gihe noneho amajambo yiwe abarura, umuntu aramuhunga, bagenzi baraguhunga. Umugabo ari umururazi ageze muhira abana biruka kwinyegeza. Umugore ari umururazi, umugabo wiwe yamana agahinda kenshi cyane. Mvuga ngo umururazi wumve nawe, burake no gutongana n'ibitutsi. Muri iki gihe rero abakristo b'ubu, abasenzi b'ubu, ibitutsi bibuzuyemwo n'ivyinshi cyane, ntibatinya gutukana. Nico gituma rero nk'abantu bagomba kuba mu bugingo bushasha, tugomba guhinduka, bikwiye yuko izi ngeso tuzihindura. Mbega we kuranyumva nta nzigo gira? Inzigo itwaye idarapo muri kino gihe. Imana ibahe cyane. Haleluya. Umuntu arahezagirwa bene wabo bene nyina aho gushima Imana, noneho bakagira inzigo, ishari rikavyuka muri bo. Mugenzi wawe arahezagirwa ukagira inzigo. Noneho mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane kuko Imana nayo yabahariye muri Kristo Yesu. Mbega none ko wewe iri kurasenga iryo sengesho uvuga ngo Mana guduharire nk'uko natwe twahariye bagenzi bacu, mbega mugenzi wawe waramuhariye? Bagenzi bawe warabahariye none? Usomye mu gitabo c'Itanguriro igice ca 50, urabona Yosefu bene wabo bene se baje kumusaba imbabazi. Imana cyane, baza kumusaba imbabazi, noneho ababwira amajambo akomeye cyane. Bariko baramubwira bati, data urabizi yasadusabiye ikigongo. Birumvikana ko atari bo bari bacisabiye. Hanyuma rero arababwira ati, none jewe ndi mu gishingo c'Imana. Ati mwebwe mwagabiye kungirira nabi. Atariko Imana ibibi mwari mwanteguriye ibikuramwo ivyiza kugira ngo ikize abantu benshi cyane. Ntubabare rero kubera kirya kibi bariko baragukorera canke wa wundi yagukoreye. Hajya Imana igomba kwikuramwo ivyiza byinshi cyane. Yosefu yanswe na bene se kubera abasobanuriye inzozi yarose. Arababwira ati, jewe narose ndota turi kumwe twese dufise imikama 12 ko bavukana 12. Noneho ngo imikama yose yari iryamye hasi, ngo wanje ngo urahaguruka, ngo noneho iyanyu nayo bitangura kunamira. Baca baravuga bati, none ugiye ku mutware wacu. Ako kanya ngo ishari riravyuka, rimwe twasoma hano, inzigo iravyuka, ngo arongera ararota. Wewe ariko ararota naco yarabizi ko, kuko yari umwana mutoyi cyane, ngo yarafise nk'imyaka 12. Sinzi wewe yufise, mbega urarota wewe? Amasezerano yawe n'Imana, haca Imana irakubarira. Yosefu ngo arongera ararota, ngo abona ngo inyenyeri 12, ngo n'izuba n'ukwezi, ngo byose ngo bimwunamira. Rero se wiwe ngo acara bibabwira bose bari hamwe. Umunsi umwe rero Yosefu abagemuriye ko wewe nta nzigo yarabafitiye. Haleluya. Mvugira ngo kugirira inzigo ukugemuriye. Imana ibashaka. Haleluya.
ese urazi kugirira inzigo ukugemuriye? Imana ibahe cyane. Ukagigurira inzigo ukugemuriye. Noneho Yozefu abagemuriye, abashiriye ibyo kurya iyo bari kuragira mu ishamba, iyo baragiye hariya ku misozi, abagemuriye ngo bamubonye hariya hakurya ngo henguriye akarosi araje, ngo noneho tumwice. Imana ibahe cyane. Ngo turabe ngo za nzozi ngo ingene zizoshika. Ni umunsi wo gusenga Imana. Nagira ngo uno munsi uhaguruke usenga Imana, uyibwire uti noneho rero, haleluya, uyu munsi ndaje ngo amasezerano yanjye yashitse, naho bene data batabigomba. Erega nikizobuza yuko amasezerano y'Imana ashika, ngo ni ukubera batavyemeye. Kugira ngo imigere yose asiyivuna, ahubwo harimo iyunguruza. Haleluya. Bwira iyo nzara yawe uti nta mwami asonza. Haleluya. Bwira ubwo bukene bwawe uti nta mwami akena mva ko wabukenewe. Bwira ibyo bibazo byawe uti umwami nakwiye kuba mu bikene mva ko wabukenewe. Haleluya. Turagomba kubahuza abo Satani yagize imbata. Haleluya. Mbesha nimuze tubohoze ibyo Satani yagize imbata.